Amasezerano ko havuga ko M23 ikazora musitsindo ikagenda ahantu hose izogenda bazoyikurikirana. Ego. M23 nayo turabizi neza ko ni igisirikare cy'u Rwanda. Naho cotsindwa aho cogenda hose harazwe. Ego. Uri mutego bari babateze. Harandi masezerano yavuga nti amasezerano atigeze ahurizwa ko na Kongo na guverinoma ya Kongo avuga ko canke yashaka ko ubutare buzimbwa muri Kongo weje kurimwa muri Kongo buce mu Rwanda hama bubone ushogwa. Ego. Ivyo ni ibintu leta ya Kongo nayo itoshobora gukora. Ivyo ntibishoboka. Mu bintu vyose baganira iyo niyo pwe ya mbere u Rwanda rushira imbere. Ibirori bari boruganije bitwa Unity Club niyo shoboye kubivuga ati burya ibintu vy'imyumvikano canke by'amasezerano ati ni ibintu biri ngaho nyene ngaho birimo gucengana cane ataco bimaze urumva bisiguriki rero bino bintu abantu bavyumve neza. Ijya ntambara yo muri Kongo Tshisekedi bariko baramuhenda teko bamuhenda gute nta gihe na kimwe mubaza amateka y'inkotanyi zigera zumvikana. Hello guys, mameze neza so ni Caroline Alou comme d'habitude de mes soirées kwa mimi musumena maso yinyana. So guys ndabaramukije cyane twongera duhikaze umusesanguzi Liam Promoter. Liam Promoter, welcome. Eka ndabaramutse ngenda ndanabashimire kumpa ikaze. Nezere kumeze neza. Meze kwa dukurikirana bose bameze neza. Maze ko ibintu bibandanya kumera neza ku mpande zine z'isi. Abatameze neza badukurikirana no kwa musenga Imana. Kumbure ejo bizogenda gute? Neza cyane. Bizogenda neza cyane. Twongera dushimira abantu bose badukurikirana ufata kanyuka turaba. Ndavuga ba Mutamari abana Kreba Mpima. Yego. Hariho babitwa ba Kenny. Habitwa ba Elias, ba Josephine. Yego. Bande nabande nukuri turabaramukije cyane. Turabagumbiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amina. So Liam Promoter. Chambere na mbere reka nawe ndakwakire. Wanyakiriye naje ndakwakiriye. Ongere tuje mu vyunguka. Uvyunguka ni byavyini nyene ni muri UNASCOKI, Union Nationale des Sociétés Coopératives Kibonobono. Baragufitiye amavuta y'ikibonobono barahamagara barundi bose kurima igitego cy'ikibonobono my friend. Kurima igitego cy'ikibonobono. Ku bantu bifise abatifise n'abapfuma bari mibiti bingahe? Bitatu. Ego. Ikindi kintu cyo no gutwara y'imitahe 12,000. Ego. Kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Umunyamutahe hama usho kuronka opportunity zose zikorerwa muri kibonobono. Neza cyane. Do you understand? Tunabibutse yuko ryashuri gicongereza ryatanguye. Ryashuri gicongereza ryaratanguye abantu bari kwaravuga icongereza neza cyane ryatanguye rutruwa abantu sinibaza ko munifuza kwigicongereza atogenda muri UNASCOKI. Ego vema. Hama ikindi cya kabiri ni muri Buja Fast. Buja Fast my friend. Ukabukeneye kubegwa uri umukobwa, uri umusore, uri umumama, byose ni sawa. Urashobora kugenda muri Buja Fast bakakwambika ibintu bimeze neza cyane. Ibintu byose bidandarizwa kw'isi byose ubisanga muri Buja Fast. Rero ntiwivuruge. Ushobora kuba udafise umwanya wo gushika muri ville. Fata telefone yawe andika www.bujafast.com. Ucutanga commande. Sivyo babigusanza aho wibereye. Umaze kugira order gusa baca babibona. Upfa gufyonda ko gusa baca babibonye. Muca muvugana ibintu bikagenda neza cyane. Kandi kugira ngo boroshe ibintu bigende neza hariho application iri kirakogwa ya Buja Fast nkuko kwa WhatsApp. Ego. Application iri kirakogwa nibaza ko hariho bizoca biryoroha cyane iyo application yamara kuboneka ikaba disponible. Rero mukobwa muhungu mu mama mu papa wifuza kubegwa karibu muri Buja Fast. Tubibutse ko nabana banyu. Ni inkofero niyo nayikuye. Nabana banyu mubambike babegwa. Kabisa. Ni muri Buja Fast. So Liam Promoter. Reka tuje mu kiganiro nyezina rero cy'uyu munsi. So biravugwa yuko
hari iyindi nama iri kirategekanywa itariki 13 hirya yejo nejo kuno musi ni tariki 12 yego ni hirya yejo ni hirya yejo nivyo ni 13 so biriko biravugwa yuko hari inama izobera muri Amerika izohuza Tshisekedi na Kagame mbega urabona yuko ibi bintu vyo kubahuza vy'imyumvikano vyahana bitigera binakunda urabona ko ubu kizocamwo ya president wa Tanzania bambe president w'u Rwanda Paul Kagame ndiko ndavuga cyane Tanzania kubera ko twatumaze imisi turi president w'u Rwanda Paul Kagame yarabivuze neza mu muco bise Unity Club bari boruganije muri Tanzania mu Rwanda hari ibirori bari boruganije bitwa Unity Club niyo shoye kubivuga ati burya ibintu vy'imyumvikano canke by'amasezerano ati ni ibintu biri ngaho nyene ngaho birimo gucengana cyane ataco bimaze urumva bisiguriki rero bino bintu abantu bavyumve neza ije ntambara muri Kongo Tshisekedi bariko baramuhenda teko bamuhenda gute nta gihe na kimwe mubaza amateka y'inkotanyi zigera zumvikana none umuntu aje ngaho muri commentaire yandika ati inkotanyi zarumvikanye n'uwo president bigenda neza nibi intambara irahagarara nibibaho rero nibaza ko iki ari kimenyetso cerekana ko ibi bintu vy'amasezerano ari nkina mico y'abazungu bariko baragira nukubwo naravuze ko abazungu bameze nk'abarorerezi mwino ntambara abazungu bariko bagira ico bita marobing aha na hariya muri Kongo na heya abazungu bobo impamvu bino biganiro bidakunda arunda ikukubwire mu masezerano yabaye ubwa mbere yabereye idoha hari ukuntu leta ya Kongo yari yarateze leta ya Kagame leta y'u Rwanda murazireza mwanya amasezerano ko havuga ko M23 ikazora musitsindo ikagenda ahantu hose izogenda bazoyikurikirana M23 nayo turabizi neza ko ni gisirikare cy'u Rwanda naho cotsindwa aho cogenda hose harazwa uri mutego bari babateze harandi masezerano yavuga nti amasezerano atigeze ahurizwa ko na Kongo na guverinoma ya Kongo avuga ko canke yashaka ko ubutare buzimbwa muri Kongo weje kurimwa muri Kongo buce mu Rwanda hama bubone ushogwa ivyo ni bintu leta ya Kongo nayo itoshobora gukora ivyo ntibishoboka mu bintu vyose baganira iyo niyo pwe ya mbere u Rwanda rushira imbere na nico kintu kiko kirananiza ano masezerano adakunda burya no masezerano kugira kunde so gukura abasirikare gusa gukura abasirikare ibintu biri sempre kubera ko u Rwanda gogo rufise inyungu rushaka hajya muri Kongo rwatumye izo nyungu zatumye u Rwanda rujayo direct izo nazo zindi barazizi sivyo namabuye agaciro none mu gihe amasezerano yose yoba hama u Rwanda ntiruronke access kwayo mabuye y'agaciro ntumva ko rwararuhiye ubusa neza cyane ntumva ko rwaratakarije abana b'u Rwanda ubusa mu izirambara za Kongo na niyo mpamvu bari tayari yuko bohona bose cyangwa bagashira bose bivanye nuko bajya mabuye y'agaciro ni ngombwa bagume bayaronka twongere tubivuge abantu bavyumve u Rwanda ntigwiteguriye kuva muri Kongo mu gihe hakiriye amabuye y'agaciro ntibikunda ruzokora ibishoboka byose rugumeye nico gituma bino biganiro na president wa Kongo nibaza ko amaze kubibona urabona ko yamaze kongereza inguvu nyinshi cyane mu gisirikare urabona ko neza na neza naho ubugambanyi buguma bwiyerekana mu gisirikare ca Kongo abantu bari bagafata bagafungwa ariko nabonye president wa Kongo cerekana ko iyo bari karatsinda cyangwa bari karanesha vuba bashobora kumva ikintu gikomeye abo umuyobozi akomeye mu aka karere sivyo murashobora kumva
hari ikintu muga je ndavyita ko iyo abazungu ariko baragushimira cyane baba bafite ico bagushakako. Hariho ico bitwa ICG sinzi ico bisigura gishobora kuyobogwa na Tshisekedi mu misiza. Ego. Sivyo? Ibaze rero ibyo bintu byose azoyobora hazuba harimo n'u Rwanda niki mu gihe amasezerano tubarakunda cyangwa batuba barumvikana ibyo guhagarika ino ntambara umva bizogenda gute? Bigoye cyane. Niyo mpamvu umuzungu shwadi zibiri guhitamo Kongo cyangwa u Rwanda. Yego. Mugabo ndazi ko bazotegeza guhitamo Kongo. Niyo ni ngombwa kubera ko baba bafite ico nabo babarondera. Ni ngombwa guhitamo Kongo, ahubwo Kongo ndiko ndibaza ati ibi biganiro President Tshisekedi arabisohokamo amahoro. Ubwo bino biganiro kuba bamukinagiza mu biganiro ubwo ntibo baba bafise gahunda yo kumuhirika agatego. C'est ça. Kubera ko biba byoroshe ko president atari mu gihugu ciwe navyoshe kumukubita kudeta neza cyane. Jewe bino bintu nabibonamo makenga bintu by'ibiganiro atana kimwe byungura bizopfa bigezeko ibiganiro atana kimwe bapfa bashitseko muga ukumva gutwaraha ngo tugenda. Izi nizo strategy zakoreshejwe kuba president menshi. Sivyo? Yego. Bakagukinagiza mabaze kumva bavuga ngo muri leta muri Kongo kudeta zahatswe urumva. Je nibaza ko bino bintu bo bireka leta ya Kongo ikabireka. Izi ni nkinamico z'abazungu zo kwama bari ko barabatesha umwanya bafise ico bari ko barategura. Mugabo nongere nshimire leta ya Tshisekedi n'igisirikare ciwe kiramaze gutahura bino bintu. Ego neza cyane. Nabonye ahantu agaposti karaho aho source y'inkuru post iraho mu misozi ya Fizi ibintu bimeze nabi cyane urumva. Hari nongera nkibura abanyamurenge bariko barivanga mu ibi bintu bariko barahendwa abantu batwigwa bariko barivanga mu ibi bintu bariko bakoreshwa ku nyungu z'u Rwanda. Byari nabonye bafata n'inkoho nyinshi cyane neza cyane barazifata. Irikijya kugwa nguvu ifite bako barabasuka mu bisanzwe. Akaca muri TV akaza n'ibyo gezweho. Sivyo? Barabonye ryari bariko baragira formation y'ivyo bishasha. Urumva? Gushika naho u Rwanda ruvuga ngo MONUSCO ko ngwira foroma ngo igisirikare ko ngo MONUSCO ngo ni birikazana ngo ibintu by'intambara mu karere kubera iki? Baratinya. Ego. Uburundi bari kumwe na FARDC. Kubera iki? Ndiko ndavuga ati nshaka garuka hano hantu. Yego. Nukuvuga ndiko mvuga ati Kagame n'abantu biwe bariteguriye guherera muri Kongo hako bova muri Kongo. Hako bovayo bafuma pfirayo. Kubera ko uravye abantu twebwe ngatura badufise amafoto tutokwerekana ngaha. Kubera umutekano w'imboga zacu. Yego. Ariko n'ibintu biteye ubwoba my friend. Biteye ubwoba. Aho unye mu gihugu ca Kongo hariko harapfira y'umuntu. Ni ibintu bibabaje n'ibintu biteye ubwoba. Kandi Kagame ntiyiteguriye guheba. Niteguriye guheba. Mbe Liam Promoter. Ko tuzi yuko Kagame afise two kwita abahungu biwe bo muri RDF. Bari mu gisirikare. Mbega kubera iki nabo atabarungika baje kuwota. Gashareka. Abarungike. Nabonye ryaravuga ko hari umuhungu umwe yamunaniye kwinjira mu gisirikare ahitamo kwikorera business
bazotunga abo bandi uwo yarabitoye hama kubera ko atabarungika muri Kongo reka abarungika muri Kongo hagenda bahariya anya bagende gupfira imbere ntawe uwe yorungikaye muri Kongo barungika za mpunzi zacu z'abarundi zahungira hariya akaba aribo baje imbere muri Kongo haja baba mama bafata nta mama bonye binjije igisirikare ku ngufu nta papa bonye binjije igisirikare ego ndetse bo bajara imbere kubonera hariya sibyo nibaza ko iryo kosa atajya yokora ryo kuruka abana biwe mu gisirikare ngo barungike muri Kongo hajya hariho karenganyo kuyisi tu ariko ndakeneye ko jewe sinzi impamvu kuri ko abantu badashobora kubona ibintu biko biraba ni gute ugenda kugwana ingwano zifitiye inyungu abana bariya ukemera kuja kuzipfira gusa rero hariho n'abandi bamaze gutahura bino bintu baguma bishikana mu gisirikare cande cha FARDC kuko bamaze kubona ko ari ruhendo ariko barahenda so bino bintu rero ntashobora kurunka abahungu biwe ahantu nkahajya yo babiciye ntashobora kurunka hajya kuko ntiturabona numwe kuko bo nibagiye twobumva ati bari hari niko biri rero no kuvuga ko hajya nibaza ko atamuhungu w'umuyobozi ari muri Kongo barungikaho nyene abantu nyene kugira ngo bajya bohari baje guhonerayo Liam Promoter kandi gushimire cyane reka nawe tugushimire thank you so much so ciao